ku bisanzweho hariho by'ukuri abantu hamaze igihe bigishirizwa hariya mu Cankuzo maja ku Mutukura bagira bahita ko ari formation spéciale ituma baba des forces spéciales narivuganiye na bamwe muri bo bamwe mu barongoye izo ngabo hariho abambwiye neza bati naho mwumva twebwe ngo twitwa ngo force spéciale ikintu biga ahanini no kumenya kurasa no gutumbereza mu kurasa abo bantu barazi kurasa abo bigira hariya mu Cankuzo nibo bitwa force spéciale bu Burundi igitigiri cyabo bambwiye bati ni bari mu majana 8 abamaze gukora iyo formation hariho abandi batwawe bake bagiye kugira formation i Lubumbashi aribo bagirira hamwe formation nabo bitwa IBU bo muri RDC formation mu babikoresha harimo ababirigi aribo bakoresha iyo formation tuhava tugaruka kuri Ndayishimiye atuka abandi ngo tugenda ngo muri ivyo bihugu ngo vy'umukoroni hanyuma nawe agahamagara bamwe nyene ariko aratuka ngo n'abakoroni kumwigishiriza igisirikare muri ico gihe sinzi gukorana n'abakoroni ico kica gisigura nimba ingabo zihambaye aca ahamagara abo yita abakoroni ko aribo baziforma hanyuma umuntu ahunze agira mwice agahungira nko mu Bubirigi wakamwita ko yagiye gukorana n'abakoroni aho kumbure ngiye ku ruhande ngaruke ku kibazo nyene turiko rero hariho bake bagiye muri formation i Lubumbashi no mu banyandikiye mu basirikare barambwiye bati muri bajya mwabonye hariho abarundi bari muri formation i Lubumbashi kandi batanahembwe n'udufaranga twabo twa formation baje kudefira bataduhawe ariko hariho ibibazo bikomeye turavye mu bari muri no defile ibibazo bikomeye ni ibihe kimwe ni ikibo nyene bivugiye bati abantu mubaravye nimushobora kumenyamwo n'umwe ni gute nk'umwana wawe kubera ko yisize amarangi gusa woshobora kumuraba ntumumenye uravye inkofero bambaye umusirikare akomeye twaganira yagize ati mu Burundi kirazira nta musirikare ashobora kuja muri defile yo ku itariki imwe y'ukwindwi yambaye inkofero itagira insigne kijya kimenyetso ya ntare iri ku nkofero y'umusirikare w'u Burundi atambaye ijya nkofero iriko insigne y'umusirikare w'u Burundi ati kandi ati wumvirije ivyagiye biravugwa niko baravye inkoho bafise baravuga ko ari inkoho zidasanzwe aragira ati biragoye gutahura ko hariho igisirikare gikomeye Burundi bufise gifise inkoho nk'izo ugasanga izo nkoho zitari no muri garde presidentielle ubundi ahantu hambere usanga inkoho zikomeye ni mu basirikare bacungera umukuru w'igihugu aba bantu nta n'abacungera umukuru w'igihugu bafise bene izo nkoho akongera ati wumvirije amajambo bavuze hajya nyene baratuza ariko baravuze bati muhora mwigana indirimbo z'abasirikare kujya abasirikare batera urukato ati yamara ivyo bariko baravuga byo ntavyo mushobora bisigura ko abo bantu batariko baririmba ikirundi ibintu bariko baravuga ntivyari kirundi hariho uwo nkunze kwita rimwe na rimwe arahonda mwita umutwara bitutsi canke utwara ubutumwa wa Evariste Ndayishimiye umupasitori ari hano yaratanze ikiganiro hirya y'ejo kuri YouTube ikiganiro ciwe nawe nyene afise ivyo yagiye aravugamwo bikomeye mu vyo yavuze umupasiteri ntagira izina Pacifique nashatse kumuvuga mbwa ko ushimitse nimbaye haga niwe yagize ati abantu mwabonye nimuzohave munabaza niyo bari nyuma ati bajya nta numwe amenye iyo baje nta kambi basohokamo kandi nta nikambi baca batahamwe muranumva bakunda gukoresha amajambo yo muri Bibiliya ijambo yo muri Bibiliya manu bavuga ngo bano bayigiputa mubona uyu munsi nimudosubira kubabona nukuvuga abantu batweretse bajya abasirikare b'u Burundi twabonye ujya munsi ngo ntitudosubira no kubabona ntihagire umuntu azobaza ati mbega abantu bakora defile abantu mwatwereka ko tutakibabona bari ngoya ngo ntibatashe mu makambi ngo ntimuzohave musubira kubaza iyo bari mwumva ivyo bintu ari biki hariho kabaza
uko mwabivuze birashoboka rwose ko hariho mu bantu bakoze defile yo ku itariki imwe y'ukwindwi uyu mwaka, birashoboka ko harimwo abantu batari abasirikare b'u Burundi, birashoboka rwose. Nanjye mu makuru mfise ico kirimwo ko harimwo abasirikare bo muri Hibu bo muri Kongo bazanywe muri iyo defile. Mwaramutse abandi mwiriwe, kaze muri kino kiganiro mwateguriwe na Fokode. Kuri uyu wa gatanu mu Kakaro mu ntango tuza kugaruka ahanini ku majambo atangaje mbere abazi kahise ku Burundi babonamwo ibinyoma bidasanzwe. Kuwa 30 Ruheshi no kuwa mbere mu Kakaro uno mwaka wa 2026, President Evariste Ndayishimiye yarubahutse kuvuga ko abakoroni babirigi bagiye bagandaguye abarondeye ukwikukira ku Burundi, mbere basiga igihugu bagishize mu minwe y'indongozi zo mu mugambwe PDC. Ntiyagarukiye aho, mbere yanongeye koko abahurikiye muri Eklezia Katolika abo mu mugambwe Frodebu, mbere nabo yita ko bari mu mashyirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike, nabo nyene ngo ari abo muri mugambwe PDC. Kuva kuwa mbere mu Kakaro, ngira nimba mwarabibonye, ubutegetsi bwa CNDD bwaratunganije kandi defile y'igisirikare itarimwe abasivile. Mu makuru atangaje dufise nuko ababonywe bambaye imyambaro idasanzwe itagira ibimenyetso by'igihugu cy'u Burundi kandi bafise ibigwanisho bitari bimenyerewe mu Burundi boba ari abasirikare ba Kongomani bo muri unité mu gifaransa bita unité spéciale yitwa Hibu. Ayo makuru nyene aravuga ko hoba harabaye n'impari mu ndongozi mu gisirikare cy'u Burundi, kuko abakongomani base kwambara ivyo bita insigne z'igisirikare cy'u Burundi, insigne zishyirwa ku nkofero canke ku myambaro ya gisirikare. Mbega none kuko inyuma y'imyaka 21 CNDD-FDD iri ku butegetsi, uno munsi arishimye kugaruka ku nyigisho zijanye n'umugambwe PDC? Kuki abategetsi barondera guhuvya kahise? Kuki igisirikare na President Ndayishimiye baba bashimye gutira President Tshisekedi wa Kongo ingabo z'ico gihugu kugira ngo abarizo ziza kuratigwa abarundi ku munsi wo kwibuka imyaka 64 igihugu kironse intahe yo kwikukira? Mbe noneho ko bitari kosa ko atari bwa mbere ingabo zo mu bindi bihugu zije kudefira mu Burundi, kuki abari mu gisirikare batemanze imbere y'abanyagihugu b'u Burundi ko atari ingabo zose zitari z'abarundi, hari zaje gufatikanya n'abandi kubera umubano mwiza? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno munsi. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nabagiye kubabwira indinganizo za kino kiganiro kandi yakire n'abatumire. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe nshanke mwaramutse ku bariko baradukurikirana bose aho bari mu mpande zine z'isi. Nkuko uhejeje kubivuga muri kino kiganiro, turaza kuba dufise abatumire uno munsi bakaza kuba ari babiri. Umutumire wa mbere ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Kubure Alice, nimba muri ko murabona, ndabona umenga Pacifique yamanutse, ariko ngira araca agaruka, ngira n'ubuhinga bw'ivyuma, ngira mwubandanya mubwira bariko badukurikira abatumire dufise. Egome, umutumire agira kabiri nawe nyene mbona umenga ntarashika ku murongo, ni Frederico Bamvuga Inyubira arongoye urunani Sefor Arusha. Ngira ngo mukurindira ko mu buhinga bw'ivyuma badufasha kugira ngo abatumire basubire kugaruka ku murongo, tugira tubamenyeshe ko muri kino kiganiro abasangwa barabizi, basanzwe badukurikirana muri bino biganiro, kiza kuba gifise ibice bitatu. Mwisaha ya mbere ya kino kiganiro murantunga, mwisaha ya mbere ya kino kiganiro bano batumire duhejeje kubamenyesha baza kugaruka kuri ino jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wo kwikukira ku Burundi, aho abarundi bamwe batavuga rumwe na CNDD-FDD, imigambwe kambere na Eklezia Gatolika basigaye bitwa ba PDC. Eka baraza kugaruka no kuri kino kibazo ca gisirikare mugenzanje Gilbert ahejeje gushikiriza. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro ngo twama tubigenza, ni ka karyo keza tuza guha ijambo bariko badukurikirana kugira ngo
bashobore kubaza ibibazo canke baterere ku makuru bashobora kuba bafise nabo nyene. Mu gice ca gatatu ari naco ca nyuma ca kino kiganiro tuza kugaruka ku batumire kugira ngo batere akamo batange n'impanuro ku cokorwa kugira ngo umurundi ntabandanye afatwa nk'umwansi w'igihugu ciwe mu gihe atavuze rumwe na CNDD FDD. Kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Fokode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe ni wari mu buhinga bw'ivyuma, kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyongeko. Ndabona Gilbert Pacifique Ninazwe yaduze, ngira ngo twomuha ikaze tukaje tugira ko tugatangura ikiganiro. Ego Pacifique Ninazwe mwiriwe, Arisa arabahaye ikaze. Mwiriwe cyane, sinza kari kagoranye ubwa mbere, rero ndabaramukije kandi ndaramukije abariko baratwumviriza bose. Ego murakoze cyane. Mu kurindira ko turonka umutumire agira kabiri, reka imbere yuko duha ijambo umutumire yashitse tubanze tugaruke kuri iri jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari kuwa 30 ruheshi uno mwaka buca duhimbaza imyaka 64 Uburundi buronse intahe murantunga yo kwikukira. Mu guharanira intahe yo kwikukira, ababirigi bobo babona ko abarundi bagomba kubanyaga intara yabo, arico gituma intwari z'Uburundi baciye bazinyaga ubuzima barabagandagura, ndetse kubera bagiye banyegeje n'ibirombwe bimbamwo ubutare, baca basiga inyigisho mu mashure ivuga ko agataka k'Uburundi atunga ririmwo, kugira ngo ntihagire n'uwuzocuza umutima wo kurondera ubutare bwotunga Uburundi. N'uno musi baracavuga ko Uburundi arico gihugu ca mbere gikenye kw'isi, kandi bazi ko dufise umutahe Imana yaduhaye aribwo butare. Mu kugenda kandi ntibemeye gusigira igihugu indongozi zagiharaniye, bahisemwo kugandagura abaharaniye kwikukira kugira ngo igihugu bagisigarane abo bizeye ko ari bo babakujije mu ndero no mu muzirikanyi, aribo bari bahurikiye mu mugambwe PDC, umugambwe rukristu w'abakunda intwaro ya demokarasi. Nico gituma basize babigishije gutoteza uwo wese yaharaniye kwikukira canke igisanira ciwe. Ni nayo mvo yatumye indongozi basize ziguma zitwarira ku karangamutima k'amacakubiri yabibwe n'abakoroni, gushika mbere aho zihibara zigatunganya ihonyabwoko, ariko kakaba kamizwe n'ingoma kandi vyakorwa izuba riva. Ubwa mbere ntiburi umugambwe w'Iprona. Umugambwe w'Iprona umenye ko ubwa mbere ariwo abaharaniye ukwikukira bakomokamwo, kandi ko muri urwo rugamba baciye bawuca umutwe bakagandagura indongozi zawo. Mumenye ko iyo ngendo yo kunigira mu menshi ukwikukira k'Uburundi yabandanije gushikaho batembagaza intwaro ya cami kugira ngo barandurane n'imizi akarangamutima kamba k'intwaro y'Uburundi ngo ntidushobore kwiganza. Igihe higanza umugambi umwe mu gihugu iyindi igafutwa, mugube mwibuka ko umugambi waciye wiganza indongozi zibona kure zagandaguwe, ugasigara urongowe n'abapedese batashaka ko Uburundi bwikukira. Turabasavye murandurane n'imizi mu mugambwe w'Iprona, agatima akakirebagana k'ubukoroni, kuko umengo n'ubu Uburundi ni cibare turariririye umukoroni. Nimumenye ko umuganwa wa Gasore atari umucunguzi wa Iprona gusa, ni incungu y'Uburundi, arico gituma ari abaporona bari bakwiye kuba
akarorero mu kugumya iragi ryiwe abandi bagakurikira. Nimuhanurane rero, mwibutsanye ko Uburundi kitakiri icibare c'Ububirigi, mugire ubumwe bwubakiye kubaka Uburundi kugira ngo nabwo kibe igihugu cifashe gihagarara mu yandi makungu kikaboneka. Ubwa kabiri, nkebure imigwi y'abiyita ko atari abanyepolitike n'abamenyeshamana cane cane Ekereziya Gatolika. Murazi ko Ekereziya Gatolika ari ryo huriro umugambwe PDC utemera ukwikukira k'Uburundi wari ushingiyeko, kandi rikaba ari ryo ryari ryiganje mu gihugu, n'ubu niryo ririmwo abenegihugu benshi. Ivyakurikiye murabizi, kandi murazi ko abenshi mu bihebeye Imana bishwe ari ubwoko bumwe, kandi harimwo n'indongozi muri Ekereziya babigizemwo uruhara. N'ubu turacabona abamenyeshamana canke abari mu mashirahamwe avuga ko adaharanira ivya politike bacigenza nk'uko umengo ni inderetsi z'umukoroni bamurerekeye icibare ciwe. Ivyo tukabibonera mu kugene aho gukebura abajejwe intwaro, ahubwo umengo bariko bararega ku mukoroni, nk'uko umengo aracafise ubutegetsi mu Burundi atabuhawe. None rero harageze ko inyigisho zanyu ziba inyigisho zizana umwizero mu gihugu, zitaza zisukira mu cogeje umwasi adashaka ko Burundi kiba igihugu cigaba kandi kikigaburira. Ubwa gatatu, nagira nerekeze inkebuzo ku mugambwe Frodebu. Umugambwe Frodebu niwo wagira uvyure akanovera k'akarangamutima k'intwaro ibereye mu Burundi, nk'uko bagize iprona igihe yaharanira ukwikukira k'Uburundi bagaca bayica umutwe. Mumenye ko ariko bagize Frodebu igiharanira intwaro ya demokarasi, nayo nyene baciye bayica umutwe. Mumenye ko aba PDC bari Abarundi, kandi ko umugera w'ubwicanyi ari wo wabareze. Mumenye kandi ko iyo PDC yemera ko ukwikukira hamwe kubaye koza n'imiburimburi mu myaka 30 yakurikira. Ni kuvuga ko kuri bo vyari kuba vyofuma Uburundi bwikukiye mu 1992. None siho nyene ibwirizwa shingiro ryemera intwaro ya demokarasi ryatorwa. Frodebu rero mwimenye ko rurya rugamba yatagwaniye rwarungwa gutsimbataza ukwikukira, kandi ko urwo rugamba n'ubu rukibandanya. Incungu ya demokarasi rero ni iy'Uburundi, si iy'umugambwe. Nyiricubahiro Ndadaye Melchior, si incungu ya Frodebu, ni incungu y'Uburundi, ntihagire uwumutesha agaciro. Rero mubandanye mukebura abanywanyi banyu, mubabwire ko ivyo Abarundi bakora vyose atayindi ntumbero vyogira atari ukwikukira nyakuri. Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu c'u Burundi. Pacifique ninahazwe ngira mukunda ko umutumire wundi aza kuza, reka mperi iwanyu. Ariko imbere yuko ninjira nido bya kino kiganiro, imbere yuko dutangura kugira ico mvuze kuri ibi Evariste Ndayishimiye ahejeje kuvuga, imyaka 64 irarumanye Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Ihimbazwa ry'iryo sabukuru rikaba risubiye kubasanga mumaze imyaka irenga 10 mu buhungiro. Uno musi mwiyumva gute? Uwo musi mwawuhimbaje gute? Ni itariki ku ruhande rumwe itera umunezero kumva nyene ko twashoboye gushikira iyo ntahe yo kwikukira. Mbere tweho twabaye kuyisubirako, ibindi bihugu usanga bashobora kuvuga ko baronse iyo ntahe, mugabo twebwe Burundi bwari busanzweho imbere yuko abazungu baza, ubu aribwo bubandanya bagiye uko bwari bumeze nyene, mugabo dusubizwa intahe twari twaratswe. Rero kuri urwo ruhande umuntu aranezerwa yumvise ko twageze kuri iyo ntambwe. Ariko ku rundi ruhande ni itariki rimwe na rimwe itera agahinda, kuko uravye ivyo Rwagasore yavuga akigwanira iyo ntahe,
avuga ati nkeneye ko umurundi wese ahari agira ati ashi, ati nkeneye ko umurundi wese yishira akizana, umwe wese yumva ko aruhutse kandi ari mu gihugu ciwe, afite iteka mu gihugu ciwe. Ukaca uraba iyo myaka 64 uko imeze, ni imyaka vyananiranye ko dushobora kubana mu gihugu twese, hama hariho abarundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze iyo co kiringo cose, hama hariho abategetsi bafata ko bamwe ari abarundi abandi ari abansi b'Uburundi. Rero n'ubu tugeze ngaho, akarero keza kavyo ni ijambo rya Evariste Ndayishimiye, urumva ko ari ijambo rivuga ko hariho abarundi we nyene ku ruhande arimwo bakunda igihugu, abandi bose basigaye bakaba abansi b'igihugu, ubu yatoreye izina yita PDC. Urumva ko ngaho bica biba bibabaje ukumva ko atantambwe n'ukuri turagira ijanye no kubaka ca gihugu. Ego, murakoze cyane Pacifique Nazwi. Nibutse bariko baradukurikira, ngira abatabazi Pacifique Nazwi murongo w'Ifokode, nivyo mu vyo mwanonosoye ku mashure, nta vyakahise mwanonosoye, ariko muri mu barundi bake bitaho ivyakahise kandi munavyandika ko mbega ntiriwe ndasubiramwo ibi Evariste Ndayishimiye yavuze, mwaravyumvise n'ubu dusubiye kuvyumva turi kumwe. Koko vy'ukuri igihe abakoroni b'ababirigi bagenda, Urundi bwasigaye butwagwa n'umugambwe PDC canke n'abategetsi baturuka muri PDC? Kumbure cadakaja ko ako kabazo mpere ahantu hatoyi hafi cyane ce mbona kuja aha umbajije, ngira umuntu yotangura karaba gitu abantu bavuzwe bitwa aba PDC, ukacuraba mu misi ya vuba ibintu baba baherutse kuvuga, ucubona umenga iryo jambo ryari ryo kwishura abo bantu bose bari bamaze imisi bavuga. Ntiyapfuye abatoye, ni Eklezia Katolika iheruka gusohora ijambo, ni Frode mu misi heze yiyamirije ivyo kwimura aho Ndadaye ahambwe, ni Iprona ifite ico yavuze kuri raporo y'umugwi uvuga ko urondera kunywanisha abarundi no gutanga ukuri. Urumva ko hakaba na societe civile iguma iriko iravuga umwanya wose, urumva ko ari iyo migwi yishuye, asanga nta nyisha bafitiye, acaja kubatuka ko ari aba PDC. Kumbura aho turaza kuhagaruka, reka ninjire mu kibazo nyene uko kimbagije. Mbega igihe ababirigi bagenda, basize Uburundi buriko butwagwa n'abategetsi bo muri PDC. Ku bakiri bato, abakuze nibaza ko ataco ndabarusha kuri ivyo, mugabo ku bakiri bato babwirwa aya majambo, ndibaza ko bikenewe ko bayasigurirwa. Ndayishimiye ayakoresha n'impaka ziko ariko abwira abatazi ivyo ariko aravuga ko, ntanabisigure, wakadukana ijambo gutyo abantu bakaryakira bakarikoresha. Si n'ijambo, ni n'ijambo ryahora rikoreshwa cyane n'umugwi witwa Bimenye ntaco bitwaye, baherutse gusohora iradiyo, kumbura umuntu aza kubigarukako, nibo bahora avuga cyane PDC. None uyu munsi bije mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Tuje muri iyo myaka yo kwikukira, igihe imigambwe yemererwa ubwa mbere mu Burundi hari mu 1960, ariko hari umugambwe wari umaze imisi ugoye cyane abakoroni, umugambwe witwa Iprona, wo wari washinzwe mu 58, ni wari bwemerwe n'amategeko, mugabo washinzwe 58, ushingwa n'umuganwa imfura y'umwami Mwambutsa, umuganwa Rudoviko Rwagasore. Hari haciye igihe gito avuye mu mashure mu Bubirigi, araheza arakoranya abantu, bahora bakunze kuvuga abantu ngo 6 ba mbere, bakabavuga n'amazina, hanyuma barashinga umugambwe utera ukomeye. Uwo mugambwe wasaba ko habaho ukwikukira ku Burundi bwa vuba nyango, muri yo kwita independance immediate. Yavuga ati abazungu nimutuvireho, abakoroni nimutuvireho, turakeneye ko igihugu gitwagwa n'abarundi beneco. Ababirigi bamaze kubona ivyo bintu vyarabateye ubwoba, cyane cyane barategwa ubwoba n'igihagararo ca Rwagasore. Rwagasore yarakunzwe cyane, ubwami bwo nyene bwari bwubashwe n'abarundi bose. Rero ababirigi barabona bati umwana w'umwami, imfura y'umwami arigiye imbere kuvuga ko Uburundi bwikukira tukavaho, nukuri aba bantu ntitubashobora. Rero niho ndaza kubigaruka ko n'inyuma,
mu gushyiraho amategeko ajyanye n'imigambwe icya mbere bakoze kwabaye ukwigizayo Rwagasore. Bavuga ko mu muryango w'umwami kizira kw'abo bantu bajya mu by'imigambwe. Urumva Rwagasore niwe yakinze umugambwe, baca bategeka ko kizira ko ari umuntu w'umuryango bo hafi mu muryango w'umwami bajya mu by'imigambwe. Ari nayo mpamvu muza gusanga urondeye abantu barongoye iprona Rwagasore atigeze arongora umugambwe yashinze. Rero iprona baratinda barayemerera mu kwezi kwa mbere mu 1960. Mu kwezi kwa kabiri aho nyene mu 1960 haca hemererwa umugambwe ugira kabiri witwa PDC, yarawuvuze Perezida Yishimiye, le Parti démocrate chrétien. Umugambwe nawo wari urongowe n'uwundi umuganwa yitwa Joseph Birori. Hano ngira ndahashimike ko gato kugira abariko baranyumviriza bakiri bato batahure bino bintu. Muri iyo myaka Uburundi bwatwarwa gute? Hariho intwari iboneka, leta y'ico gihe iboneka yatwara Uburundi, administration. Uburundi bwatwarwa na Président General w'umubirigi yitwa Jean Paul Halwa. Ariko kandi Uburundi bwari bufise umwami ntiyari yarafuswe, yari umwami Mwambutsa, yari ariho ntihenze ngira kuva mu 1915 yagiye ku ngoma akiri umwana gose, umenga afise imyaka 4. Uyu mwami yari ngaho, ari afise abaganwa, yari afise ico bita Conseil supérieur, ariko nta butegetsi bwa politike nyene kujya ku mwami ubundi abafise ari wagaba kaganza mu gihugu ciwe yari afise. Ubutegetsi bwari mu minwe ya Jean Paul Halwa n'ababirigi. Rero bababirigi hari ikindi kintu cariho kimeze nk'ishari, ukoresheje ijambo rivalite mu gifaransa nico coroshe kurusha ishari ryo mu Kirundi, hagati y'imiryango y'abaganwa. Hariho umuryango bita Bezi, ari wo wabuvamwo umwami Mwambutsa n'abamukomoka. Hakaba abandi bita Abatare, bose n'abaganwa. Rero ababirigi baragerageje kugwanisha iyi miryango kugira ngo banagabanye inguvu z'umwami. Harabaho umuganwa babaye nk'abakunda cyane bakamwiyegereza cyane, yitwa Petero Baranyanka. Petero Baranyanka nawe akaba afise abahungu babiri bari bazwi cyane ico gihe, n'uyu Joseph Birori n'uwitwa Jean Baptiste Ntidendereza. Rero igihe Rwagasore agiye kwiga mu Bubirigi, hariho n'uwundi muhungu wa Baranyanka nawe nyene yariyo, uyu Joseph Birori. Barahurirayo, hariho n'amafoto aberekana bose bari mu Bubirigi. Rero bahungu baratashe, umwe arashinze umugambwe y'iprona, mu gihe imiryango urumva yabo isanzwe isharikana, hakongera hakabaho ko bwa Bubirigi bukeneye kubagwanisha. Rero wa mugambwe umwe ukwa Rwagasore ababirigi bashatse kugira nk'uko womenga n'umugambwe w'Abezi, kandi ari umugambwe uhurikiyemwo abarundi bose. Umugambwe wundi baca batuma abandi baganwa bano mu Batare mu muryango kwa Baranyanka, ariho uca ushingwa na bano bahungu babiri, Joseph Birori na Jean Baptiste Ntidendereza. Aho ni ku ruhande rw'imiryango y'abaganwa. Abazungu ntibagarukiye ngaho, baranarondeye ko nk'uko bari babikoze mu Rwanda aho bigakunda, ko mu Burundi boca bagira ko bakajyanisha amoko. Harabaho umugambwe ukomeye witwa Pepe, nawo barondeye ko uwo umuryango w'Abahutu, umugambwe w'Abahutu ugwiriyemwo Abahutu, uza kugwana na iprona irongowe na Rwagasore. Iyi migambwe baratwikoza go abakoroni bakayiha uburyo, bakayifasha mu manama, mu bintu barayiburagiza. Mu mpera y'1960 baratunganya amatora y'abajenama b'amakomine. Mu gutunganya ayo matora, Rwagasore babanza kumera nk'amupfungiye Bururi muco bise résidence surveillée. Baramupfunze, ntashobora wewe gufasha iprona gukora kampanye. Baragize gutyo n'izindi ndongozi za iprona, abandi basigaye bakabirukako, bakabuza gukora amanama, ugasanga ariko barababuragiza mu nzira zose zishoboka. Amatora araba, baravuga abatsinze amatora. Rero ya migambwe yitwa ko iriko irakorana n'abazungu
bari bayikoreye ico coalition bita Front Commun. Iyo migambwe iba ariyo yitwa ko yatsinze ayo matora. Imaze gutsinda ayo matora banayituma gushinga leta y'imfata kibanza. Leta irashingwa yatwagwa n'umushikirangoma wa mbere yitwa Joseph Cimaye mu kwezi kwa mbere mu 1961. Jean Baptiste Ntidendereza abo mushikirangoma w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ariko Rwagasore n'abiwe nabo baca baja kwitwara muri ONU, kuko muri ico gihe ndabibutse ko naho Ububirigi bwadutwara bwitwa ko ariko bukora mu gishingo ca ONU, nico gituma bavyita tutelle. Bayita tutelle, bari bariho mu gishingo ca ONU, si ONU yaje kutwitwarira mugabo bitwa ko twebwe tugabwa na ONU naho hari Ababirigi. Rero Rwagasore yitwara muri ONU, berekana ingene amatora yagenze nabi, ubusuma bwayabayemwo, bagasaba ko haba amatora akurikira y'abashinga amateka ahagarariwe n'intumwa za ONU. Niko vyahavuye bigenda mu kwezi kw'icenda mu 1961. Mu 1961 ryahiganwa rigiye kuba, aho nibaza ko Ndayishimiye ariko aravuga cyane PDC ababeshe, ntabwo Iprona ihiganwa n'umugambwe witwa PDC mu matora ya 1961. Iprona yahiganywe na coalition yitwa Front Commun. Ubajije n'abarundi ba kera b'abatama uzokumva bavuga ngo abaforokome. Ntabwo wajya gutora yavuga ngo ngiye gutora Iprona canke PDC, no, batora Iprona canke bagatora Front Commun. Hariho n'urundi runani menga bita Union des Partis Populaires. Rero ico gihe Rwagasore arabatsinda ku rugero rumwe ruteye isoni. Iprona ikironka amajwi 80%, intebe 58 kuri 64. Ya Front Commun ironka intebe zitandatu. Muri izo zitandatu hariho intebe zibiri gusa za PDC n'intebe 4 za PP. Murumva ko ngo mashimika aho hantu no kuvuga mu nama nshinga amateka. Mu nama nshinga amateka ngo mantangara igituma Ndayishimiye aguma avuga PDC, wumva ko no mu nama nshinga amateka abari bafite intebe nyinshi babaye aba PP kurusha aba PDC. Aba PDC 2, aba PP 4. Hanyuma Rwagasore arashinga leta kuko umugambwe wiwe uhejeje gutsinda amatora. Inama nshinga amateka itowe iramwemeza ko ari wagiye kuba umushikirangoma wa mbere, nawe acashinga leta. Ariko acaricwa haciye iminsi mike cyane, nta n'ukwezi yashoboye gukwiza ashinze leta yiwe. Mu kwezi kw'icumi abaragandaguwe. Amatohoza yakozwe ico gihe hari hakiri Ababirigi, murumva ntitwari bwikukira mu kwezi kw'icumi. Mfashe abakiri bato, iyo umuntu ariko arababwira batwaye Burundi ni kenshi baca bambaza ngo ko ntasizemwo Rwagasore, abakibazi ko Rwagasore atabonye independence y'u Burundi. Rwagasore yapfuye mu kwezi kw'icumi, tuzokwikukira mu kwezi kw'indwi mu 1962. Rero Rwagasore arapfuye, ubwo nyene harabaho umusubirira bamukuye muri leta. Rwagasore nyene yari yashinze André Muhigwa, yari asanzwe niba ntibeshe yari umushikiranganje, ico gavuga umushikirangoma ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, akaba n'umukwe w'ikizemo nk'icegera c'umushikiranganje wa mbere yari Pierre Ngendandumwe. N'igihe basubirije Rwagasore, Petero Ngendandumwe. Sinzi ko muriko muratwumva, amajwi yanyu ariko aragenda. Mu kanya igihe mwari mugeze kuvuga kuri André Muhigwa, yari ijambo ryumvikanye bwa nyuma yari yuko yari umukwe wande, ibisigaye ntivyumvikanye. Sinzi ko mwogaruka aho mwari mugeze. Navuze nti inama nshinga amateka yarakoranye ico gihe Rwagasore amaze gupfa, baraheza baratora umusubirizi wa Rwagasore, batora muri wa mugambwe wiwe nyene, batora muri ya leta nyene Rwagasore yashinze, batora umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu André Muhigwa, yari asanzwe ari n'umukwe wa Mwambutsa. Ico gihe baravuga ngo barashizemwo no guhoza umwami, kuko André Muhigwa yari umushinga ntahe w'umuganwakazi abarundi bose bakizi gushika ubu, Rosa Paula Iribagiza. Rero uyo aja mu kibanza ca Rwagasore. Abandi bashikirangoma bose baguma mu bibanza vyabo. Icegera ca Premier Ministre Petero Ngendandumwe aguma muri ca kibanza ciwe, n'abandi kiretse ko aho André Muhigwa avuye nawe binjijemwo ubundi wo muri Iprona nyene mu bari batsinze
amatora. Rero gushikaho murumva ko bigiye kugorana ingene Ndayishimiye avuga ko ababirigi bishe indongozi zose za independence bakaca baha ukwikukira abo muri PDC. Muri PDC byaciye bibagendera gute? Muri PDC tutaranikukira harabaye amatohoza ku rupfu rwa Rwagasore. Ayo matohoza avuga ko wamurashe barerekana umugereki yitwa Kajorgis, baramucira urubanza rwo gupfa, aranicwa bucya twikukira. Hanyuma bongera berekana ko indongozi za PDC nazo nyine arizo zateguye urwo rupfu, yaba Joseph Birori, yaba Jean Baptiste Ntidendereza, hariho n'abandi nka batatu, menga Jean Baptiste Ntakiyica, uwitwa Jean, hariho uwitwa Yohani izina rindi Nahimana, n'uwitwa Michel Iyatru, bavuga ko ari we yatanga uburyo muri PDC, yo yatanze ngo n'uburyo muri ibyo byo kwica Rwagasore yabifashijemwo. Ariko ico gihe amatohoza y'inyuma yerekanye ko ububirigi bwikuyemo ko nabwo bwari ariko bwapanganye hamwe nabo iyicwa rya Rwagasore. Rero ububirigi buca urubanza ruvuga ko abo bazopfungwa ubuzima bwose. Tumaze kwikukira, zimwe mu ngingo za mbere zafashwe ko abaye gusubiramwo urwo rubanza, maze itariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri 1963, ni ukuvuga haciye amezi 6 twikukiye, bano bantu bose mpejeje kuvuga, yaba Jean Baptiste Ntidendereza niwe muri uwo mwanya yarasiri yarongoye PDC, yaba Joseph Birori yari yarashinze PDC akaba yaranayitwaye, yaba bamwe bandi batatu mvuze, umwe Jean Baptiste Ntakiyica, Michel Iyatru na Nahimana, bose sentare nkuru y'u Burundi ivuga ko nabo nyene bakiri ubwo gupfa, baraheza barabambwa. Sinzi ko novuga kubamba kuko ho ni pendaison, sinzi ko pendaison ngene baca bakivuga mu Kirundi, bikoregwa Igitega muri hajya kuri stade, batumye ko abanyagihugu bose baza kurorera ingene indongozi za PDC zicwa. Umuntu agiye hajya ku Mushasha hari imva, urabona imva z'abo bantu ndavuga urazisangaho amazina yabo ariho. Aho turi mu 63 igihe ivyo bintu bikozwe. Twari twikukiye mu kwezi kw'indwi mu 62. Perezida Ndayishimiye ati ababirigi mu kugenda babanje kwica indongozi zose za Iprona, ngo hanyuma ngo bahereza ubutegetsi indongozi za PDC. Iki kirumvikana ko ari kinyoma cyambaye ubusa.